Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ari no yacu ya Isange TV. Ije nibashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezwe ko muri me Kirundi. Ndabahe mwiriwe abandi ndabahe mwaramutse bivanye naho muherereye. Eri niteka munezero ntangire bw'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka nkengurukire kandi bimwese mudukurikira muri mu bicungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bipanye ndetse n'abari makungu ya kuri mwese ndabaye ikaze makuru yacu yo mwiri joro. Amakuru abagiriwe avugwa mu mihingo itandukanye ndetse no mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, murateka akazi na muntu mu makungu ya kuri ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino. Reka romba ikaze mwese mudukurikira muri ijya nino hatandukanye mu makuru yacu yo mwiri joro. Amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo guhindura leta agashira ko leta shasha igizwe n'abashikiranganje 13, kuri ubu ngubu rero ibintu biriko biragaragara ko mu Burundi hari ibintu bishasha. Nyuma yuko leta yari imaze iminsi irongowe na Gervas Ndirakobuca yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, kuri ubu ngubu rero akaba yaramaze gusubirizwa n'umushikiranganje wa mbere ari we Nestor Ntahontuye. Kuri ubu ngubu rero akaba ari we afise leta shasha. Ni leta shasha itarimo ibihangange bikomakomeye Perezida Evariste Ndayishimiye yari afitiye ubwoba avuga ko bishobora kumutembagaza, kuko bamwe banavuga ko kuri ubu ngubu ngo Nestor Ntahontuye ngo bigaragara ko ngo umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ngashobora kuzomwifatira na cyane ngo ashobora kuzoza aramuha ingingo ndetse akanagendera ku mategeko y'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu, bitabaye ivyo ngivyo agatembagazwa nkuko vyari byitezwe. Mu gihe kandi ico kibanza byanuganwaga ko gishobora gushirwamo umukenyezi ngo kugira ngo bizoze birorohera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye gutanga amategeko, na cyane rero akazoza arifatira mu minwe ico kibanza. Ariko byaje kurangira Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo gushiramwo umugabo ari we Nestor Ntahontuye nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Nyuma yuko rero hatowe leta shasha ndetse n'ibibanza mu bashikiranganje byaragabanyijwe, aho byavuye kuri 15 bigaca bishika kuri 13, arumva ko ibibanza biri byose byaciye bigabanyuka. Ariko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko ngo ibintu byatangiye kudurumbana cyangwa se icuka kibi catanguye kwaduka bivanye nuko umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ngo ariko arashaka ko Nestor Ntahontuye nawe ngagendera ku mategeko y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ariko ngo bikagaragara ko Nestor Ntahontuye nawe atariko aravyemera. Ibi rero byatanguye kuzamura icuka kibi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse shikiranganje wa mbere w'u Burundi ari we Nestor Ntahontuye nkuko amakuru duhabwa n'amasoko ku rubuga abishikiriza. Hari rero amakuru ashushe ariko aranuganurwa ko uyu Nestor Ntahontuye yatanguye kuzamura icuka kibi ndetse ariko aranashaka ngo nawe ngo yatanguye gukorana na Prime Niyongabo gushaka gutembagaza uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, kandi ari we yari yizeye ko azomufasha mu mabanga. Mu gihe kandi abagitangiye kwiyegereza arabo mwirage rya Petero Nkurunziza, kandi aba bose bafise umugambi wo gushaka kumuhirika ku butegetsi. Biboneka ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yikoze ko ivyo yikoreye atarabimenya, yaramaze kwisamburira ko nk'imene. Bamwe bavuga ko ngo iyo aza no kugumiza mu mabanga uyu Gervas Ndirakobuca ngo ari byo byari kuba byiza gusumbya kuba yarashizemwo uyu Nestor Ntahontuye, kuko ngo nawe ari umuhanga. Murabizi ko yabaye mu mabanga yo kuba akora mu higa ca leta, ariko ngo yarigeze kugaragaza yuko akundana n'umukuru w'igihugu, aho ndetse ari nawe yashize ko amahera azoza arafasha umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi guhaha, aho byavuga ko rero amafaranga akoreshwa ku munsi ku kirimba c'umukuru w'igihugu zari imiliyoni 3 z'amarundi. Ivi byose rero bikaba byaragenwe n'uyu Nestor Ntahontuye yaraye ashizwe mu mabanga. Ariko amakuru ahari ku rubuga nuko uyu Nestor Ntahontuye nawe ngo ariko arakorana vya hafi n'uyu Prime Niyongabo, kandi nawe biriko nuganurwa ko afise umugambi yifatikanyije na Gelas Ndabirabe bariko barashaka gukora Perezida Evariste Ndayishimiye
ngo bitewe nuko bo bari mwirage ryo wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Uyu rero akaba yararyamiye ukuboko kw'abagabo nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Kuri ubu rero muri iri joro biri kuvuga ko hateguwe umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye aho umushikiranganje wa mbere ari we Nestor Ntahontuye yifatikanyije na Prime Niyongabo ndetse na Geras Ndabirabe bateguye umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru dukora ku rubuga abishikiriza. Amakuru yacu rero nuko ahagaze, turaza kureba n'andi makuru yose ariko aravugwa ijya n'ino yose tuze kuyabashikiriza. Ico ndabasavye mwibuke mu fyonde suivre partage ndetse na s'abonner kugira tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri no munesha kure yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, imunesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Eko so benda bekaza amakuru yacu ku buryo bw'idonido tugiye kuhera kuri leta ya Nestor Ntahontuye, aho rero ngo nta bubasha ifise bwo kunanirwa. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme ahejeje kubishikiriza mu biganiro n'abamenyesha makuru hari kuri uyu wa 7 ukwezi k'umunani 2025 Bujumbura, aho yipfuriza imigisha leta nshasha. Ni leta ya batatu muri manda y'imyaka 7 nanirwa ngo nka leta ya Arengeyo Mbunyo ndetse na leta ya Adriva Nyirakowuca ngo ni manda kandi yose izoba inaniwe. Muri Parseme bahamagarira leta ya Nestor Ntahontuye ngo kuba akorera akarorero mu kubahiriza ibwirizwa shingiro, aho kandi ngo abaja mu mabanga bose berekana amatungo bafise bahereye ku mukuru w'igihugu. Ni leta kandi y'amaraso mashasha ishikiye mu bibazo ikeneye ikena ry'igitoro, amafaranga mva makungu, iduga ry'ibyankenerwa. Faustin Ndikumana rero ahamagarira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kurekera ubwigenge abashikiranganji yagenye ngo akaba kandi abizeye maze ngo bakore ico bagenewe mu mabanga. Nayo ibiro by'umukuru w'igihugu bizosuzume ko ngo ibikorwa biriko bikorwa neza hakuremera abashikiranganje abinjirira abashikiranganje. Faustin Ndikumana avuga ko ari abafise ububasha mu biro by'umukuru w'igihugu, abagenerali, abafise amatungo menshi hamwe ndetse na bamwe mu banyamugambwe bari ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ubwo kwinjirirana mu mabanga ngo bitavugwaho. Muri Parseme bavuga ko ibibazo abarundi bafise bitazohera. Avuga ko irabe mu kiyo ngo Faustin Ndikumana ahamagarira abashikiranganje bagene kureba neza ko ivyo bashinze babishoboye ngo maze kandi bateze imbere igihugu harimo ndetse kurwanya ibiturire byagumye vyibonekeza muri leta zaheruka. Faustin Ndikumana kandi aramutswa ishiramwe Parseme asozera asaba Nestor Ntahontuye gukoranya inama y'abahinga mu by'ubutunzi ndetse no mu bindi bisata bitandukanye biteza imbere igihugu, maze ngo hategurwe urupapuro rw'inzira berekane ikigiye gutangura gukorwa ngo naho ngo basozere mu guhangana n'ibibazo byugarije abarundi. Ivyo rero akaba ari byo Faustin Ndikumana asaba leta shasha ya yuyu Nestor Ntahontuye kuri ubu ngubu aramutswa umubanga cyangwa se ariwe mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamushize mu mabanga asubiriye Gervas Ndirakobuca kuri ubu ngubu ariko aramutswa inama nkenguzamateka. Niyo nama rero ariko aramugira, ariko biragaragara ko bitoroshe cyane kuko nubundi uyu mugabo nawe bitazomworohera mu gihe akigendera ku byiyumviro by'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Naho Bujumbura ho hari umugabo yatowe yapfiriye mu modokari mu Buyenzi kuwa 5 Nyandagaro uyu mwaka. Umubiri wa Karaveri Nzeyimana afise imyaka 50 akomoka mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bwa Kayanza
watowe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu modokari. Ivyo mu byabereye kw'ibarabara rya gatanu muri zone ya Buyenzi mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura. Nk'uko abashingantahe babivuga, Nzeyimana yakorera ku rusyo rw'umuyagankuba muri iyo karatiye, akaba kandi ngo yari yaciye kuri uwo wa mbere mu bunywero bwo mu Buyenzi ari kumwe ndetse n'abagenzi biwe, ngo yoba kandi yaranyoye ikinyobwa gikaze imbere yo gutaha. Yatowe rero mu gitondo ca kare mu modokari aho ngo yari arambaraye. Intwaro iragabisha abanywa ibinyobwa bikaze. Intwaro muri ico bice yaho nyene yemeje amakuru y'urwo rupfu rw'uwo mugabo, inatomora ko uwo mugabo yari azwi ko anywa inzoga zikaze cyane kandi akarenza urugero, agasaba abanyagihugu kwirinda ivyo binyobwa cane cane muri iki gihe c'ikena ry'ibinyobwa vya Brarundi mu gihugu. Ikiziga ca Karaveri Nzeyimana caciye kijanwa ku bitaro Prince Jean Charles nk'uko amakuru abishikiriza. Evariste Ndayishimiye yagumije ubutegetsi mu minwe agabanura ndetse na leta kandi asubiza mu mabanga bamwe mu bari bazwi ku buryo bw'ubwenge. Wa gatanu Nyandagaro uyu mwaka, amasaha make ya Perezida Evariste Ndayishimiye ageniye Nestor Ntahontuye kuba umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yerekanye abicishije ku muvugizi wiwe Rosine Grene Gatoni abagize leta yiwe nshasha. Iyo leta iboneka ko umengo igizwe n'abantu bake, yerekana ububasha bwo kwiyegereza ubutegetsi, gushiramwo amashusho mashasha. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange bwahawe Leonidas Ndaruzaniye. Igenwa ryiwe ryerekana ko igisata c'umutekano kigiye kwitwabwaho muri iki gihe hama ndetse ngo habaye amasanganya. Umushikiranganji bwo kwivuna basi Marie Chantal Nijimbere niwe yahagarutse inyuma yo kunegurwa cane mu bushikiranganji bw'ubudandaji. Uburundi bukaba kandi bwitwa ko ari igihugu kibuze ibitari bike, kirangwa ndetse n'iduga ry'ibiciro, ubukene bw'ibitoro bukaba kandi buduza idarapo kuko ngo umaze amezi arenga 56. Ivyo iyunguruzwa ririko riravuga ko byinshi mu bijanye n'umutekano wa leta. Umushikiranganji w'ubutungane ubu bwagumye bushizwamo agateka kazina muntu n'igisata bwashizwe mu minwe ya Artemon Katihabwa, umunyamategeko akomeye kandi yegereye cyane umuganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aje kugarura icizere ku gisata cama caneguwe. Ubushikiranganji bw'imigenderanire ndetse n'ibindi bihugu n'ibibazo bijanye na Afrika y'ubuseruko EAC bwahawe Edouard Bizimana, yahoze kandi yaserukira Burundi mu makungu, afise igikorwa co kunagura imigenderanire n'amakungu ndetse n'abafasha Burundi mu karere. Ikigega ca leta cahawe Alain Ndikumana, kuri ubu niwe yasubiriye Ntahontuye, akaba kandi afise ikibazo co guterera umuti ingorane z'ubutunzi ndetse n'iduga rikomeye ry'ibiciro. Intebe y'umushikiranganji ajejwe ubutare yahawe Dr Hassani Kibeya, ategerezwa kandi kwihutira kuganura ivy'ubutare. Uburimyi n'ibidukikije byahawe Karine Mbarushimana, niwe yahawe ico gisata gikomeye muri iki gihugu, gufungura nabi bisa n'ibiri ku murindi muremure. Ivy'inyubako za leta byahawe Jean Claude Nzobaneza, azokitwaho gusubira kubaka amabarabara no kunagura ivy'ukwiyunguruza bijanye n'ibihe. Mu gisata c'indero kandi hahawe François Havyarimana, niwe yagumye mu kibanza yarimwo, ikimenyetso c'uko ico gisata kigomba kubandanya cerekeza mu kazoza keza k'igihugu.
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwagumye mu minwe ya Baradahana Ridwin yagenwe amabanga kugira ngo nyene ico gisata c'amagara y'abantu kibandanye gikora neza. Naho ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bwahawe Lieutenant General Gabriel Nizigame yahoze ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Igaruka ryiwe ntirirerekana gusa ko ngo hari harazanywe igisata c'umutekano ubuhinga bw'umukuru w'igihugu bwo guha amabanga abasirikare bakuru bo muri CNDD FDD. Ubwo buhinga butuma atawuzomugwanya haba mu mugambwe uri ku butegetsi canke mu nzego z'umutekano. Inkino n'urwaruka byahawe Lydia Tsekera, umwe kandi mu bagize komite internationale olympique kuva muri 2009, akaba kandi arongoye CNO kuva muri 2017, azwi cyane mu gisata c'inkino, akaba kandi aje kunagura igisata kititabwaho. Naho ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru bwahawe Gabi Bugaga ahamagarirwa kumenya uko leta ivuga mu gihe ibimenyesha amakuru bicungerewe cane. Leta yagabanyijwe ubutegetsi bwiyegerejwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafuse ubushikiranganje bwishi nk'ubudandaji no gufashanya, akaba kandi ariwe azobwifatira mu minwe. Ivyo bikerekana ko rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye kurushiriza kwikurikiranira ibijanye n'ubwo bushikiranganje. Nubwo harimo rero bashasha ababikurikiranira hafi bo mu Burundi ndetse no mu makungu, babona ko CNDD FDD iciganziye ibanza byinshi kandi koko iryo hindurwa rya leta rije gukomeza umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD aho kuzana impinduka nyazo nkuko abahinga mu bya politiki na cane bo ngaha mu karere k'ibiyaga binini babishikiriza. Ngaho rero reka mbashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru yacu yo mw'iri joro. Reka tuyasozere ngaha, tuze gusubira amakuru araza kwagezweho mu gitondo. Gusa reka mbibutse mu cyone swivure partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza 5 kuri 5. Reka rero mbashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru yo mw'iri joro. Ya makuru mugukira kumanisha ko yanyu kona cyane Rudende Isange TV imanisha kure iba iri kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza urimi rw'ikirundi. Reka shimire rero mwese mwadukurikiraga muri mucungararo igize igihugu cyacu Burundi, abari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu yakure mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka bashimire rero amakuru yacu iyo mw'iri joro tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu gatondo amakuru araza kuba agezweko.